Banza numva ngomba kubaheza ge. Uyu munsi ntushobora kwijana gutya. Uyu munsi ndumva ari ikintu gikomeye. Ngomba ndabaheza ge. Ngomba mekabre hade tomes. Ngomba ndiyumva kuri zinga umugisha ukomeye ku buzima bwawe. Ngomba ndungi ko opeka tayabo mande zubra hade kalef. Hey 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 hey. Imana ya gravity ni hangame. Imana y'uyu muryango nishigwe hejuru cyane. Impome ziye ariko zirahenutse. Touch. Touch. Anointing y'Imana ikumanukire mu mbaraga nyinshi. Paya shoprahade makaramasonde kerevasia ramasia. Woye kwibuka ivya kera. Eheraba Uhoraho Akoze Ikintu Gishasha. Mbega ntuzokibona. Iratembesheje inzuzi mu bugaragwa. Ahari hagadutse. Ahari ibinogo. Ahari imisozi. Maya brehadiati zigidaya. Ndarekuye umutamana w'amavuta ku mumwe wese. Umutamana w'amavuta. Amavuta bisobanura ngo ibintu koroha. Ubuzima bwa mekanike kurangira. Hakaza ubuzima automatique. Nica amavuta sigura. Azanwa no korosha ibintu vyari bikomeye. Ivyari bigumye bikanyerera. Touch. 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 Marita we sinakubwiye ko ni wizera ubona ubwiza bw'Imana. Sharaba. Marita we sinakubwiye ko ni wizera ubona ubwiza bw'Imana. Sharama. Kuraho iyo mvugo ngo vyaboze. Kuraho imvugo ngo amaze iminsi 4. Kuraho imvugo ngo amaze igihe kirekire ndorereye Marita we. Kuraho imvugo y'abantu baruhiye mu rugendo batakaza ukwizera. Ntihararengerana. Touch. Uhoraho agira akora ikintu gisha. Uhoraho agira akora ikintu gisha. Uhoraho agira akora ikintu gisha. Uhoraho akoze ikintu akakaka. Uhoraho akoze ikintu gisha mu rugo rwawe. 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 Touch. Woo. Receive in the name of Jesus.
munogo, iyo depression, uko kuremerwa, Uhoraho arakoze ikintu gisha. Kandi nagira ndababwire ko itagikoze ku ishengero gusa yacu, iragikoze mu gihugu. Uhoraho arakoze ikintu gisha mu gihugu. Tega ibiganza byawe, tega. Uhoraho arakoze ikintu gisha mu gihugu. Ntimugiye kukibona vuba cyane, vuba cyane. Apana uyu mwaka nturenga, ntitugera mu kwicumi mutaracumva. Uhoraho arakoze ikintu gisha mu gihugu cacu. Uhoraho hari ikintu gisha azanye. Ugurura amarembo, umwami w'ubwiza arengana. Ugurura amarembo, umwami w'ubwiza arasuye ubwoko bwiwe. Bwira umukobwa w'i Siyoni ngo heraba agakiza kawe karaje, akaje imbere Uhoraho. Shamra, kandi n'inyishu yiwe iri imbere yiwe. Siyoni we, amahanga azokorana kuza kuraba ubwiza bwawe. N'ihanga ritigeze kukumenya rizogusura. Niko Uhoraho agize, niko Uhoraho agize, niko Uhoraho agize. Ibendera y'agakiza, ibendera y'Uhoraho mu gihugu cacu yararangije kuduga. Nitukiyisengera ivyo vyaraheze. Ndabona ijuru ridugije ibendera rya development, iradugije ibendera ry'iterambere muri iki gihugu. Ibi mu vyakira n'ubuvugishwa bukomeye cyane. Numva Imana irikirambwira, Imana ndiko ndabona ibendera ry'iterambere, ibendera ry'amahoro asesuye, amahoro asesekaye. Ndabona abadayimoni bazinga ibirago, amahema yabo bariko barayasambura, bariko barazinga amahema yabo, bamaze baragiye. Umwasi araheneberewe, umwasi aratembagaye, umwasi aravuyeho. Mwandike, uze gufata umwanya uvyandike. Umwete w'Uhoraho ugira ushitse ivyo vuba na bwangu. Umwete w'Uhoraho ugira ushitse ivyo. Imana kugira ngo yugurure umugisha ukomeye kuri Salomo, kugira ijambo ry'Imana yamuvuze ko risohore, yamanje kuronderaho umwamikazi w'Isheba azagemuye, azana ubutunzi bw'igihugu ciwe, arabuzana kwa Salomo ngo amahanga ngo abibone, abagwiza atunga ngo babibone, abahambaye bisi y'ico gihe ngo babibone, ngo guhera uyo munsi ngo batangura gutegura amato yabo. Batangura gutegura indogoba ziheka imizigo, ngo batangura kuzanira Salomo ubutunzi buhebuje. Uhoraho agira akora ikintu kimwe mu gihugu cacu, kimwe gusa, kigiye gutuma abahambaye b'iyisi, abakomeye b'iyisi, numva notangariza umurundi wese, numva nomutangariza kumubwira nimba asanzwe afise imigambi ariko arakora. Iki
gihugu kigira kibe endroit touristique mu buryo buteye ubwoba. Ingenzi zigiye kuba nyinshi mu buryo buteye ubwoba. Imigambi yose mukora mwubake uburyamo, hoteli zongerezwe, ama maison de passage yongerezwe. Abantu mufise imigambi yo kubaka mutekereze ma projet y'inyubako y'ubushikiro aho abantu bazoshikira. Ndabona ari benshi, ndabona impande zine z'isi, ndabona les 5 continents. Kaya matambe zabrehade lunga zabrehandoze beha lindo sobrahade kateya sharinde sobrahandi tota pea do zabrahadeka. Les 5 continents zigize isi. Nari nsanzwe ndabizi ko ihanga rya kabiri rifise umugisha avuye ihanga rya Isirayeli ari Burundi. Ivyo birazwi. Twananiwe kuvuga ururimi rumwe gusa, mugabo dusangiye vyinshi cyane. Ndabizi ivyo ndabimaranye imyaka myinshi ko turi ihanga rya kabiri havuye Isirayeli. Nico gituma mubona kagahugu amakunga gahanga amaso, kandi kakagira abansi benshi cyane. Ntimwibaze igituma gafise abansi benshi, sikindi soma Bibiliya urabe Isirayeli. Bantu muriko murumva ngo indongozi ziratoye itegeko rigiye kuja muri constitution rivuga ko Imana ikwiye kuba iya mbere, mukavyumva umenga ni ibintu abantu bapfuye kwifondera. Vyari vyaravuzwe. Iyi leta dufise, indongozi dufise zaje gusohoza icyo Imana yavuze, zaje gushira mu ngiro icyo Imana yavuze, naho ubundi vyari vyaravuzwe. Isirayeli ni imfura, Uburundi ni umwana wa kabiri. Kingura amarembo, pana imiryango, niba kingura amarembo. Ndabona ukuvyigana, ndabona kubandana abantu biruka. Hari ikimenyetso gikomeye cyane Imana igira ikore ukwezi kw'icumi kutarinjira. Ndabibabwiye bitaraba. Turi tariki 26 ndatekereza uyu munsi. Hasigaye iminsi mike kugira twinjire ukwezi kw'icumi. Mufatire ikimenyetso ico kintu gira gikoreke, muzocumva, muzona kibona kuko kizaniwe twebwe abarundi n'abarundikazi. Hagati y'iminsi mike isigaye kugira ngo twinjire mu kw'icumi cyangwa début octobre, mu byandike mu vyitege, hari ikintu gikoreka kizobabera ikimenyetso cy'ivy'Imana ivugiye ngaha. Kandi ivyo ni vyaba aho ngo niho muzomenya ko hagati muri mwebwe hariho umuvugishwa w'Imana. Sharabaya. Aho wicaye uhagaze tega ibiganza byawe. Mwebwe namaze kuva muri mugisha, mwebwe muri imfura z'umugisha muri iki gihugu. Murabizi ko haciye imyaka hafi 5 ibi bintu ndabibabwiye. Spiritual Gravity Center no mugisha ukomeye kuri iki gihugu. N'ubuntu n'iteka ijuru ryaduteye, tuzoba mu bubaka iki gihugu mu buryo bukomeye. Ndashimira Imana ko ndiko ndabivuga bitaraba. Ndashimira Imana ko ndiko ndabivuga bitarazana ishusho. Si jewe ndi igikoresho gusa,
ariko Imana yarahejeje kuvuga. Umwana wacu wese ari ngaha, ewe Yuda we, nturi mutoya mu iwanyu. Ewe Yuda we, ku gishitsi cyo ku munago wa Dawidi patachipuka hazonaga kaya shomendeva. Ku gishitsi cyo ku munago wa Dawidi hagira hanage. Ndabona gati kabisi gafise amababa abiri kagira kadugire kuri iri riba ryo ngaha. Mashamre handezoya uremaka yamrande zofre hadis. Amateka ya benshi arahindutse, kahise ka benshi karahindutse. Ntuzosubira kurira ukundi, ntibuzosubira kwiranira ukundi. Amateka arahindutse, amateka y'inzu yanyu arahindutse. Ibyo abandi batashitseko, eherabi irahanaguye amosozi y'imfuvyi, irahanaguye amosozi y'abapfakazi, irahanaguye amosozi y'abatagira ivyizigiro vy'akazoza. Hariho akababi agati kaduze kariko amababi abiri mabisi. Numvise mpemu yarambwira ngo ku gishitsi cyo ku munago wa Dawidi, turi bene Dawidi. Sharaba kunaga bisobanura ngo new season, ibihe bishasha, ibihe bishasha, ibihe bishasha, ibihe bishasha. Nyakati mupya, nyakati za mabadiliko, nyakati za kufanyikiwa, nyakati za kusonga mbele, nyakati za kufika mwahadi zake Mungu. Rabasharabaya. Ndabibabwiye itariki 26 nkuko imvura igwa ivuye mu ijuru ikamanuka abarimyi barimye, ivyizigiro bikaduga yuko imvura igiye kugwa ku mbuto. Bibiri ivuga ngo ntishobora gusubira iyo mvura itakoze igikorwa yarungikiwe. Umuvugishwa aravuga ngo uko ni kw'ijambo ryanje, uko ni kw'ijambo ryanje ridashobora gusubira inyuma. Uko ni kw'ijambo ryanje, uko ni kw'ijambo ryanje, uko ni kw'ijambo ryanje ridashobora gusubira inyuma, ridakoze, ridashikije, ridasozereye ico ryarungikiwe gukora. Niko Uhoraho ageze. Birabaye, nukuri twaravugiye kuri kino gicaniro vyinshi, ariko numva papa muri vyinshi twavugiye ngaha nibi birashobora kuba bitabaye bishasha, ariko igihe cyo kubivuga numva kirangiye umunsi. Turinjiye muri saison ya réalisation y'ama promesses Imana yavuze ku gihugu cacu, y'ama promesses Imana yavuze ku buzima bwawe, y'ama promesses Imana yavuze ku muryango wawe, y'ama promesses Imana yavuze ku nzira yawe. Twinjiye igihe ca pratique. Imana irakuyeho igihe ca teori, Imana ishizeho igihe c'ibikogwa. Husharamaya, igihe c'ibikogwa, igihe c'imirimo y'Imana kugaragarira amaso y'abarundi n'abarundikazi, ibikogwa bikomeye. Shande zabrahadi.
nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Imana yaduhaye muri iki gihe dufise aje nk'igikoresho cyo gukoreshwa kugira ngo twinjire mu vy'Imana yavuze igihe kinini. Muzotangara uyu mugabo Imana yaduhaye, Imana igiye kumukoresha ibintu bikomeye bikomeye. Satani yarabimenye aravyikanga, twebwe abantu dusesa ivy'imwemu tuja tumenya igituma kuvyikanga. Urugendo rwiwe rwa mbere mu mahanga rwa kure, urugendo rwa kure Satani yaragwikanze. Mwebwe mutekereza mukayibona ukundi, twe tubirabira mu maso y'imwemu. Satani aragwikanga kuko arabizi yuko uyu mugabo Imana yamuduhaye kugira ngo imukoreshe ivy'Imana yavuze. Uwahahoze yaraduteguye mu kwegera Imana, nyakwigendera yaraduteguye mu kwegera Imana, mu kumenya Imana. Akundisha abarundi n'abarundi kazi Imana, barayirondera, turayirondera imyaka 15. Ararangiza. Yamara Dawidi we mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba, arasinzira. Yosuwa yaje kuza kushiraho gusohoza realisation y'ivy'Imana yari yarabwiye Mose. Yosuwa ntiyaje kandi kwigisha abantu kumenya Imana, ntiyaje kandi gusubira kubwira abantu ati muyizere ngo haze commandement, kuko Mose yaraheje kayambre handezia, ahejeje ca gicu cabagendera mu ijuru kikabamurikira no ku murango kikagenda ari ubwiza bw'Imana bubafutse. Mose arangije kiba kiravuyeho, haca haza ikintu citwa isanduku ry'isezerano. Isanduku ry'isezerano ni isanduku ryari ribitswemo imirimo ikomeye y'Imana. Bisobanura ngo Yosuwa ntiyahawe igicu, yahawe imirimo. Yamuhaye isanduku ryo kubikamwe ibikomeye Imana igiye kumukoresha. Nico gituma Yosuwa agiye kurangiza urugendo rwiwe yakoranije Isirayeli yose, arayibwira ngo subiza amaso inyuma kuva mfashe isanduku, murabe mu vy'Imana yababwiye byose, nta na kimwe itakoze. Nagomba ndababwire ko twahawe Yosuwa wo kuza kudushikana mu vy'Imana yatuvuze ko. Mumusengere, mumushigikire, niko Uhoraho agize. Mumuterure, mumufuke, mumuzitirire, mumubere maso, mumubere inderetsi mu buryo bw'imwemu, kuko Imana izomukoresha ibikomeye ibikomeye. Mwicaranye imigambi, mwicaranye ibintu bikomeye, mwicaranye amavision ya kure y'ibintu binini, ariko ayo ntashobora gusohozwa Imana itaraduza ibendera y'iterambere. Ko ridugijwe rero, tega ibiganza vyawe kuhora haridugije, jipange sawa sawa. Ko ridugijwe, ibihe birahindutse by'ubuzima bwawe. Historia ya maisha yako, historia ya familia yako, historia ya watoto wako, historia ya nchi ya Burundi sasa inabadilika, kuko Uhoraho akoze ikintu gisha. Mbega ntimugiye kukibona? Uhoraho akoze ikintu gisha, 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 akoze ikintu gisha. Akoze ikintu gisha, akoze ikintu gisha, akoze ikintu gisha, akoze ikintu gisha. Sante Yesu. Nukuri abumvise amajambo mwese mwandike, muze kwandika, muze kwandika. Hari ikintu gikoretse,
mwe mwabonye twahimbaje habaye ikindi kirere tutamenyere mu kiyaga nta kindi Imana ashaka gutanga message. Birasa navyo n'ibintu narayemo uyu munsi, kandi ndabizi ibimenyetso by'igihe umunsi wose Imana iri bukore ibintu bikomeye. Ndazi uburyo njyama sinoroherwa, iryo joro ntirinyorohera, inyorohera. Asante Yesu. Mwontera iteka mukaryitera namwe kankundira ugahaguruka ukaduza ibiganza tugashima Imana mu minota 2. Abumvise aya majambo ushobora guhaguruka tugashimira Imana. Sharabaya. Fata umwanya amajambo yawe nimba wizeye. Marita we, nimba wizeye. Marita we, nimba wizeye. Marita we, kwijuru rigendeye ba Marita. Ko ndashaka gusobanura abasanze espoir, abatari bagifise ivyizigiro ko boshobora gusubira kubona ababo, woshobora kubona umugisha wawe. Lazaro yari umugisha kuri Mariya na Marita, ariko Yesu kuza inyuma y'iminsi 4 byabagaragara nkaho umenga no kuri bamugize ko dute, kandi bazi ko ari Imana. Ariko Lazaro yarazutse inyuma y'iminsi 4. Dufise Imana n'ivyageze mu kuzima ibikurayo, n'ivyageze mu kinogo, na bya bindi abana b'abantu bavuga ngo ntibigikunda, ntibishoboka. Marita we, nakubwiye ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Kurayo kwiganyira, kurayo ndirimbo wari umaze igihe kinini uririmba. Kurayo kwibaza nta mashuri urumva ntavyo mbona, nta kurayo ndirimbo uko Uhoraho arakoze ikintu gisha. 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 Kadutanga amatangazo. Dukomere umwami wacu amashyi menshi. Iyi ndwi ni indwi iri bukorwe hakika wema na sofadhili zitani fuata mimi, nitaka nyumbani mwa Baba, nyumbani mwa Bwana Yesu siku zote za maisha yangu. Yemwe Imana yacu ni nziza cyane, ni inshuti urukundo rwayo ni rwinshi, ora mashandarabasi kandi
nta kagero rugi ho ni wewe ntango niherezo rya vyose mwemuwa atuzigame Yesu turagushimiye turagushimiye vyabaye vyose tukwizigiye kwibizoba. Uhoraho akurabe ryiza akumurikishirize mu nyonga hiwe ashigikira intambuko zawe aguha umugisha amajana amaza aguhezagire winjira aguhezagire usohoka aguhezagire mu biyaya aguhezagire mu misozi mpezagiye ivyo biganza vyawe mvuga ngo birasizwe n'uwasizwe. Imana yanje iguhe kuco ukora ko cose kukubera kuno ndagusengeye mu gihe c'uruzuba utotahare. Imana ikwitwararike ikube hafi ikurinde ikibi n'igisa naco ikurinde ivyorezo vya kino gihe ikurinde ivyuka bibi ikurinde ibigwara bitakwiriye vyose. Dusengeye abagwayi bose ngo bakire yaba bari ngaha n'abatari ngaha. Ca kiganza cawe kitabaye kigufi ngo kinanirwe gukiza gikore ku muntu wese arwaye uyu mwanya, yaba bariko barankurikirana live yaba bariko batari bonetse uyu munsi kubw'amagara. Ndasavye imbaraga zisumba vyose zibatwikire ubushobozi bukiza bubane nabo. Wiyerekane wihesha icubahiro wambike inkomeza abadendebukiwe urinde ubugingo bwacu kugira ngo butarwa ubugingo bwacu kugira ngo butakuvako. Reka agakiza kawe kaganze mu mitima yacu. Reka umunezero n'amahoro bitangwa nawe aba ari vyo bibugwishimikizo bwo kunesha aho hanze. Ndagusengeye ngo iyi minsi indwi iri imbere yawe Uhoraho agutangaze Uhoraho agutwenze ubone ukugira neza kw'Imana muri iyi ndwi tugiye gutangura mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Hallelujah.